Turabifuriza ijoro ryiza canke se umugoroba mwiza bigendanye naho muherereye mwese, turabifuriza gukomeza kumererwa neza cane kandi twongeye kubaha ikaze ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, mboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta aba ariko aragaruka ko bikomeje kugenda biravugwa cane cane mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi rero mu makuru akomeye cane agiye gusoza ayiriwe avugwa by'umwihariko kuri uno musi kuwa kabiri kw'igenekerezo ry'icumi ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Ndabahaye ikaze mwese by'umwihariko dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibandaho. Mu gihugu cacu c'u Burundi rero by'umwihariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kuko bikomeje kugenda bigaragara ahejeje gushyira hanze ubutumwa bukomakomeye cane bwongeye kugaragaza ndetse bunakanga isi bunatungura isi yose, mu nyuma yuko amakuru akomeza kugenda adusumira yaje kugenda agaragaza ndetse akenekana neza yuko by'umwihariko nubwo Lady Tabara iherutse by'umwihariko gushira ahagaragara itangazo igashimangira yuko rero yoba yiteguye gukomeza kwigwanaho, akaba ubwe yashimangiye ndetse akanavuga yuko rero ariko agiye gutanguza ibitero bishasha by'umwihariko kuri uyu muhari usanzwe urakorera ngaha muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icakora kandi amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda agaragaza neza yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda by'umwihariko anagaragaza ndetse anavuga amagambo akomakomeye cane. Muri ubu butumwa rero bwashizwe ahagaragara n'umuvugizi wa guverinoma y'iki gihugu cacu c'u Burundi, bivuga ko rero bwovuzwe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugenda avuga ko n'ubundi Lady Tabara igikomeza kugenda irakorera mu Rwanda mu gihugu c'ababanyi, ndetse akaba avuga yuko by'umwihariko biteguye gukomeza by'umwihariko gucunga ndetse no kugenzura ibikorwa byayo byose. Bivuga ko kandi nga muri kino gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda harakorwa ibikorwa byo kwigengesera nk'uko umuvugizi wa leta aherutse kubitangaza ubwo bugaraga imipaka, akavuga ko rero ari mu bikorwa byo kugira ngo babashe ko homenyekana neza abinjira nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abagisohokamo mu rwego rwo kugira ngo amenyekane ikiba kibazanye ndetse n'ibyo baba baje kumara, mu nyuma y'uko rero bagira ngo bangana n'ibitero by'umuhari wa Lady Tabara. Icakora kandi nubwo bihagaze bitya, ibibazo bikomeje kugenda birisukiranya cane cyane ibibazo bigendanye no kugara imipaka, cane cyane imipaka ihuza u Rwanda n'iki gihugu c'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta rero by'umwihariko arakomeza kugenda ashimangira yuko by'umwihariko abategetsi bagiye batandukanye bakomakomeye nga mu gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda baratera kamo neva bamubwira yuko akwiye gukora iyo bwabaga, by'umwihariko akaba yo kugurura iyi mipaka, cane yuko by'umwihariko ari byo cane yuko by'umwihariko iyi mipaka ikomeje kugenda iragira ingaruka ku banyagihugu cane cane imbere mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo rero nk'uko byatanguye by'umwihariko ntibariko baravuga rumwe ku kibazo kigendanye n'imigenderanire ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'ibibazo bya Lady Tabara. Inama ikomakomeye cane by'umwihariko nga mu gisagara ca Bujumbura by'umwihariko yari yateguwe ndetse inarimo abandi bategetsi bakomakomeye cane, harimo n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, bakaba baje kurabira hamwe rero ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse ariko kandi banitsa ako kamaro ka rusansumwa, ariko kandi bongera no kugenda baratanga ubutumwa cane cane ku banyagihugu bamwe na bamwe banze kugenda bisansumisha ahanini bitewe n'imyemerere yabo canga se by'umwihariko amadini yabo, nk'uko bikomeje kugenda biragaragara canga se bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda by'umwihariko biratera ubwoba abanyagihugu, ndetse by'umwihariko bamwe bakavuga ko batashobora kwisansumisha, by'umwihariko bakaba batazi n'ingene ndetse n'icyo bigamije, abandi bakaba barabyemeye. Leta ivuga yuko rero by'umwihariko haraza kwitabazwa izindi mbaraga z'umurengera mu rwego rwo kugira ngo nyine habashe kuba hogira ibikorwa cyangwa se by'umwihariko habashe by'umwihariko kuba hagira by'umwihariko ibihano bikomakomeye cyane bishobora kuba byoshika kuri abo bantu bakomeza kugenda bagerageza by'umwihariko kwanga kwisansumisha. Ni mu gihe kandi ingo z'abanyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi zishika kuri 34% zimaze gusansumwa, ariko bakaba bariko barahura n'ibibazo cane cane ibibazo bituruka ku bafise imyemerere by'umwihariko ndetse n'abandi babarizwa mu yindi migambwe.
turagaruka kandi ku nkuru zikomeje kugenda ziravugwa cane ijya nino kwisinga mu karere k'ibiyaga binini nko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku ngwano zikomeje kugenda zirahabera, ariko kandi tunerekeze mu bindi bice bigiye bitandukanye ijya no hino kw'isi. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abatwumviriza bari hano mu ntara zigiye zitandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi, turifuriza amahoro y'Imana cane. Abatwumviriza bari mu bihugu bya ku mugabane wa Afrika, mu bihugu by'ababanyi nk'u Rwanda, Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi agiye atandukanye mu burengero bwa Afrika, mu manuko bwa Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi, ndetse by'umwihariko abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, by'umwihariko turifuriza amahoro y'Imana cane. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, rero twibanda ku makuru akomeye cane agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bisonda ko handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi by'umwihariko ubashe kuba wabana natwe 5 kuri 5. Amakuru ahejeje kujya ahabona, amakuru duhejeje kwakira araturuka mu barongozi b'iki gihugu c'u Burundi, cane bikaba byavuzwe zimwe byagarutsweho cane n'umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi, ariko kandi n'umuvugizi wa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba yaje kugenda bivugaho, yaje kugaruka neza yuko by'umwihariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugenda yongera guhereza ubutumwa umuhari wa Red Tabara usanzwe urakorera ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu mpera z'umwaka uheze 2023 uyu muhari wa Red Tabara waragabye ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse no mu ntangiro z'uyu mwaka turimo 2024 by'umwihariko wongeye kongera kugaba ibitero bikomakomeye cane nk'uko biri mu byatangajwe by'umwihariko n'igihugu c'u Burundi. Ni nako kandi iki gihugu c'u Burundi cyahise kinafata icemezo gikomakomeye cane cyo kugara imipaka igihuza n'u Rwanda, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira canga se nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugira. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aratushikira, akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko abanyagihugu bose bakomeje kugenda barotsa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye igitutu, bamusaba yuko imipaka yakugururwa uko byogenda kose. Icyo gihe kandi umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi ntiyariyumunwa mu kuvuga ko rero by'umwihariko imipaka yugawe mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba hocungwa neza urujya n'uruza ko bava mu gihugu c'u Burundi berekeza mu gihugu c'u Rwanda, ndetse by'umwihariko n'abava mu Rwanda berekeza mu gihugu c'u Burundi, ndetse no ku mpamvu zigiye zitandukanye zigendanye n'umutekano nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero asubiza ku butumwa buherutse gushigwa ahagaragara n'uyu muhari wa Red Tabara, washimangiraga yiko rero mu gihe uzoba ugabweho ibitero uzigwanaho ku buryo bukomeye cane, ndetse ngo bikaba bizobera bibi cane ingabo z'u Burundi. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze ko rero atabwoba na bukeya afisiye uyu muhari ukomeje kugenda uragaragara by'umwihariko nga muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi akomeza kugenda ashimangira ko bakomeje kugenda baratahura yuko rero wowe ufise ingene uhuye n'igihugu c'u Rwanda. Aya makuru kandi akomeza kugenda ashimangira yuko by'umwihariko n'ubundi ngo aba basoda bo batorezwa mu Rwanda ndetse bagahabwa n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ariko ibi ngibi byaragiye biravugwa inshuro nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Icakora leta y'u Rwanda biciye mu bayobozi bagiye batandukanye ndetse n'umuvugizi w'iyo guverinoma Madame Yolande Makoro barakomeje kugenda by'umwihariko bavuga yuko ivyo bintu atari ukuri, ari binyoma gusa. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero ahejeje gutangaza neza yuko by'umwihariko agiye gutanguza operasiyo ikomeye cyane yo gusenya uyu mugwi, by'umwihariko akaba yaje kugenda anashimangira ndetse anagaragaza neza yuko uko byogenda kose uko bizamera kose by'umwihariko abo bagwanyi bo muri Red Tabara bagomba by'umwihariko kugaruka mu gihugu ndetse bakinjizwa mu buzima busanzwe nk'uko biriko biragenda, ndetse by'umwihariko nk'uko bigiye gutangura kugenda ku mihari igiye itandukanye yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icakora uyu muhari wakomeje kugenda by'umwihariko ushimangira ko udateze kuza mu gihe by'umwihariko batari bemera yuko boganira nk'uko bakomeje kugenda barabitangaza inshuro nyinshi.
nta kintu leta y'u Rwanda irishura rero by'umwihariko kuri ibi birego bishasha byongeye kongera kwisubiramwo bishizwe ahagaragara na leta y'u Burundi aho ikomeza kugenda izana u Rwanda mu majwi. Ni nako kandi bimeze kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ni nayo ikunze kugenda igaragaza neza yuko ibibazo byayo byinshi byo biterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Icakora kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga yuko by'umwihariko itangazo riherutse gushigwa ahagaragara by'umwihariko na Redi Tabara byaje kugenda rirakura umutima leta ya Evariste Ndayishimiye, ndetse by'umwihariko biza kugaragaza neza yuko ashobora kuzogaragara ibindi bikorwa bitari byiza nga mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biribonekeza. Nubwo kandi leta y'iki gihugu cy'u Burundi yaje kugenda irafunga imipaka cyangwa se irayugara, ntabwo by'umwihariko byaje kugenda byakirirwa neza na bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru kandi yihuta cyane, amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko by'umwihariko nga muri kino gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko rwose ngo bafise ubwoba bwinshi cyane n'ibi bihe by'amatora igihugu coba kigiye kuba cyo kwinjiramo muri rusange. Ariko kandi ku bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko abanyagihugu by'umwihariko atakintu na gitoya bokabaye bikanga, dore ko inzego z'umutekano ziriko ziracungera umutekano neza nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Icakora abanyagihugu bo ntibabura kuba bogira ubwoba, dore ko mu bihe bigiye bitandukanye nyine uyu muhari wa Redi Tabara wagerageje kuba wogaba ibitero inshuro nyinshi by'umwihariko wakunze kugenda by'umwihariko byakunze kugenda birahitana abatari bakeya nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradushikira muri rusange. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira nuko gushika none ingabo z'u Burundi zibarizwa muri Somalia zagiye kugwanya Al-Shabaab umunsi ku munsi ziriko zirahabwa imyimenyerezo ikomeye cyane igomba kubafasha mu guhangana cyane n'iterabwoba ndetse n'iy'imihari cyane yari yaramaze kugenda yigarurira ibice bimwe na bimwe nga muri kino gihugu ca Somalia muri rusange. Ariko kandi abanyasomalia ntibajya umunwa mu gushimira yuko by'umwihariko ingabo z'u Burundi zo bafashije aho zibafasha mu bikorwa bigiye bitandukanye, haba mu kubacungerera umutekano ndetse no kubahereza ibifungurwa, kubakira ibikorwa remezo ndetse no kubafasha mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo nk'ibikorwa by'ubuvuzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca rero yitunganije inama yabereye Igitega, ndetse by'umwihariko abandi bakaba baje kugenda barayikurikira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bifashishije ubuhinga bwa none. Yatubemo kandi ba buramatari, abajejwe uburimyi ndetse n'ubworozi mu ntara, abamusenateri, abatwara ikigo isabu hamwe n'abajejwe iby'ikirere itsebu kuri uyu wa kabiri nyine kwigenekerezo ry'icumi ukwezi kw'icenda n'umwaka w'2024. Iyo nama yari yatunganijwe rero mu ntumbero yo kurabira hamwe rero ingene itunganywa ry'irima ry'agatsi rero rigiye kugenda ndetse no guhumiriza abenegihugu kuryitegurira neza. Ariko kandi hakaba ariho na gahunda yo kongera kwibutsa abanyagihugu yuko bagomba kwisansumisha uko byogenda kose. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Dodiko Prosper yaramenyesheje ko ifumbire y'ihinguriro fomi rero abenegihugu bazokoresha ikwiye. Intambamye rero izoba ihari rero kugira ngo ishikire abanyagihugu kubera ibitoro nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kubijyanye n'ingene rero ifumbire izoshika generali Majoro Gervais Ndirakobuca abanyagihugu by'umwihariko yasabye ababijejwe rero kwitanga kugira ngo igitoro kiboneke vuba, ku buryo rero ifumbire abanyagihugu izabashikira mu buryo bworoshe cyane. Aho rero uhereye ifumbire gushukira gute nk'uko bikomeje kugenda abantu bakomeje kugenda bibaza bati ese wowe igushikira gute aho waba uherereye. Abanyagihugu benshi bakomeje kugenda bagaruka ndetse berekana neza yuko rero kimwe mu bibazo bya mbere bakomeza kugenda bibonekeza cyangwa se bikomeza kugenda biragaragara ari ibibazo by'umwihariko bitandukanye bigendanye n'iryo bura ry'igitoro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
nyamara abanyagihugu bakomeza kugenda baravuga ko rero by'umwihariko bitangaje kubona nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye amera nk'ubabeshe cyangwa se nk'ubashutse mu gihe by'umwihariko aherutse kugenda arabizeza yuko by'umwihariko ibigendanye n'igitoro bigiye kuba byokemuka, nyamara barategereje baheza amaso mu kirere. Amakuru yihuta kandi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko ingabo za RDC ziriko zirashinzwa kongera kugaba ibitero bikomakomeye cyane mu bice biriko biragenzurwa n'umuhari wa M23 kuko bikomeje kugenda biratangazwa, ni mu gihe ingwano zirimo ziraba by'umwihariko zikomeje kugenda zirahitana ubuzima bw'abatari bakeya. Amakuru yihuta amaze kugenda ashyirwa ahabona muri uno mwanya rero by'umwihariko ashizwe ahabona by'umwihariko n'uvugira umuhari wa M23 mu bya politike Bwana Lawrence Kanyuka rero ahejeje gutangaza neza ko ibitero by'uyu munsi byaje kugenda biragabwa mu bice bigiye bitandukanye cane mu karere ka Rucuro canke muri territoire ya Rucuro, byaje kugenda birahitana abanyagihugu bashika muri batanu ndetse abandi bakaba bakomeretse ndetse hakaba hagize n'ibindi byinshi byangirika uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Amakuru avuga ko kandi by'umwihariko izi ngwano nubwo zabaye gutyo umuhari wa M23 wagerageje gukomeza gucungerera umutekano abanyagihugu ndetse by'umwihariko abandi benshi babasha kuba by'umwihariko bafatwa mpiri mu bariko bagavye ivyo bitero. Bivuga ko abo wazarendo by'umwihariko batishimiye urugamba bariko baragwana bitewe nuko babona yuko amasezerano bari barahawe cyangwa se bariko baremerewe adashobora kuba azoshikwa cyangwa se ngashyigwe mu bikorwa, bakaba bakomeje kugenda noneho batagwana ku muvuduko nk'uwa bariho ndetse bikaba bivugwa yuko umuhari wa M23 ukomeza ushobora kuza kwigarurira ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ngubu rero umuhari wa M23 uragenzura ibice bimwe na bimwe cyane by'umwihariko ibice biri muri teritwari ya Masisi, Rucuro, Nyiragongo, Rubero, Zakarehe ndetse n'ahandi henshi cyane hagiye atandukanye. Muri izo ngwano zose zagiye ziraba kandi kugira ngo abashe kuba kwigarurira ibyo bice birumvikana haragiye harafutakariramo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abasirikare barapfuye cyane ku ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abandi barakomeretse, abandi barafashwe mpiri ndetse ibintu byakomeje kugenda birarakomerana. Kugeza ubu ngubu rero amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradusumira aravuga ko ku ruhande rwa leta ya Kongo by'umwihariko bagerageje ndetse gushika ubu ngubu rero bakaba baramaze kugenda bubaka icyo twakwita by'umwihariko nk'ikigo gikomakomeye cyane ngaha mu mujyi wa Goma nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira. Ni ikigo by'umwihariko gikomakomeye cyane kizwiho kuba kiriko kiratoza abasoda bundi bushasha. Iki kigo kandi by'umwihariko ngo kirimo kiratoza abasoda ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bomenyera amategeko ndetse n'amahame y'umusirikare ndetse by'umwihariko bibashe kuba byona bafasha mu kugwana zino ngwano bakomeje kugenda baragwana nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta, amakuru akomeza kugenda aradusumira, amakuru adafise ivumbi na gatoya by'umwihariko arakomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nubwo aba basoda bariko baratozwa ariko hakirimo ikibazo gikomeye cyane, ibikoresho ndetse no kwiga kubikoresha ndetse n'uburyo abasirikare bitwara. Ibi ni bimwe mu byaje kugenda birashyirwa ahagaragara na bamwe mu bariko barabafasha cyane biganjemo abacanshuro. Bivuga ko kandi aba bacanshuro nubwo ari bamwe mu basirikare b'ibihugu nka Romania ndetse na za Bulgaria, leta zunze ubumwe za Amerika ndetse by'umwihariko n'abaturutse mu gihugu cy'Uburusiya ariko bashaje batakibasha kuba wenda bogwana cyangwa batakibasha kuba bogwanira muri ivyo bihugu. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira nuko iyo byakomeye cyane nabo bajya bafasta intwaro hanyuma bakigera ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo babashe kuba bohangana cange nabo botanga umusanzu by'umwihariko ku bigendanye n'urwo rugamba muri rusange. Icakora rero mu bigaragara nubwo hakomeje kugenda haragaragara icyo twakwita by'umwihariko nk'ibikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze, amakuru yihuta aragaragaza neza ko Kongo idafise gahunda yo kuba yova mu ngwano. Icyakora kandi nk'uko nahijeje kubibabwira mu makuru aheze nkavuga ngo ndabigarukaho, Minisitiri w'itumatumanaho rero akaba by'umwihariko Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi
wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bwana Patrick Muyaya yamaze gushimangira ko rero icyo gihugu ciyemeje kwirukana abagize umuhari w'iterabwoba urwanya igihugu c'u Rwanda wa FDLR, ariko ko rero ibyo bigomba no kujanirana rero nuko rero u Rwanda nabwo gukura izago rero muri icyo gihugu nk'uko biriko biratangazwa. Ibi rero bwana Patrick Muyaya yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya France 24 ni televiziyo y'Abafaransa ubwo yasubizaga ikibazo rero kibaza uko ibintu vyoba byifashe kugeza ubu ngubu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akomeje kubera ingwano icyo gihugu kirimo gihanganyemo rero n'umuhari wa M23. Kuri ubu ngubu rero zikaba zirimo ziragenzura n'ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Haraheze iminsi rero harakwirakwiye amakuru yemeza ko u Rwanda na RDC biri gutegura ibikorwa bya gisirikare bizwi nka operation izomara iminsi 5 bizahuriramo rero mu mugambi wo guhiga inyeshamba z'aba FDLR zibarizwa muri RDC zifise gahunda yo guhungabanya umutekano w'icyo gihugu cicibanyi c'u Rwanda. Na makuru kandi yarakwiye bivugwa ko rero ari umwe mu misaruro rero w'ibiganiro u Rwanda na RDC bimaze igihe bihurizwamo rero n'igihugu ca Angola, aho byanavuzwe ko rero mu kunoza uwo mugambi ngo intumwa zo mu butasi bwa RDC zaba zarahuye i Rubavu n'iz'u Rwanda bakanoganya rero uwo mugambi. Icakora impande zombi rero ntacyo zigeze ziratangaza kuri ku bwazo by'umwihariko ku makuru ndetse akomeje kugenda aravugwa niba ari byo cyangwa se atari byo. Icakora ni amakuru yashizwe ahagaragara n'ikinyamakuru cy'Abafaransa cya African Intelligence. Muri ico kiganiro kandi France 24 by'umwihariko muri ico kiganiro na France 24 kandi Minisitiri bwana Patrick Muyaya yabaye nk'uha rero ishingiro ayo makuru rero agira ati ico navuga rero nuko ibiganiro bya Rwanda ku buhuza bwa Perezida wa Angola byarasubukuwe. Habayeho kandi inama zihuza abaminisitiri ku mpande zombi, habaye inama zihuza rero abahanga. Ubu ngubu turi gukorera ku ntego zishika kuri ebyiri. Ni ngombwa rero ko uruhande rumwe rurandura FDLR mu nyuma, ku rundi ruhande rero nigo rero rugomba ko ingabo zago zigomba kuba zosubira inyuma. Yanemeje ko kandi kwigenekerezo rya 11 Nzeri hateganyijwe indi nama y'abaminisitiri izaba igerageza gusesengura raporo y'abahanga. Anarenzaho ko rero ariko ko abantu ko bagomba kumenya yuko rero agahenge kubahirijwe muri rusange nubwo hatabuze kidobya muri rusange. Bwana Patrick Muyaya rero utajya akozwa ibyo gutandukanya rero u Rwanda n'inyeshamba za M23 yavuze ko kuri ubu ngubu rero igihugu ciwe kizera ko ingabo zo kugarura amahoro mu burasirazuba zidatanga umusaruro, ndetse yongeraho yuko kandi ati turatekereza yuko turi mu nzira nziza igana ku mahoro kandi twizeye kuyageraho, ndetse n'uruhande rw'u Rwanda ruhora rero rurenga kubyemeranyijweho kuri inshuro twizera yuko rero ruzubahiriza ibyamaze kugenda biremezwa. Icakora nk'uko bikomeje kugenda biragaragara rero by'umwihariko bishobora kuba byozotanga umusaruro mwiza mu gihe u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza neza yuko FDLR ari ikibazo gikomakomeye cyane ku mutekano w'u Rwanda ndetse n'akarere. Dusubire mu masaha ari imbere.